mu ntumbero yo kwitegurira guhimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe umwigeme, urwaruka rw'abigeme ruri hagati y'imyaka 14 na 25 ruhamagarirwa kwitabira ihiganwa ryateguwe n'amashirahamwe 5 yagiye hamwe kugira ngo bafashe umwigeme kuvuga no gushira habona ingorane zimuhanze n'ingene yipfuza kubaho muri kazoza. Umwigeme azokwitabira iryo higanwa asabwa kwandika icese mu rurimi yipfuza ku civugo ijwi ryanje ubungane ku bwa kazoza kacu. Ndayizeye Ezekiel ari mu bariko barategura iryo higanwa aratubwira uko iryo higanwa ritunganije n'ubushimwe buzotangwa ku barushije abandi. Intumbero yatumye dushobora gutunganya rino higanwa no kugira ngo dushobore gutuma umwigeme wo mu Burundi ashobora kuvuga ibimubakiye bivanye n'ingorane agenda arahura nazo mu kibano, cyane kumuzana kumenya amadwa yiwe, kuko kenshi umukobwa arashobora guhohoterwa agahora kandi hariho amategeko cyangwa amadwa amukingira. Ni muri iyo ntumbero twavuze tutireka duhe akajyo umwigeme wo mu Burundi ashobore guserura ijwi ryiwe, ashobore gushira ku mugaragaro ibyo asanzwe yiyumvira, cyane tumumenyeshe cyangwa tumuzane kumenya amategeko cyangwa amadwa yiwe nk'umwigeme, amenye ko ategeza gufatwa cukime n'umwana w'umuhungu. Muri ku munsi wa gatandatu rero niho tuzobwira abakobwa bose uko bizogenda. Umunsi wa demi finale uzomenyeshwa iyo samedi à partir de 10h, ukuvuga ngo ni wa gatandatu uza muri iyi nyene turimo. Hanyuma abigeme bazogomwa bivanye n'ukuntu bashoboye gushikiriza ivyimviro byabo, niho rero bazoshaje muri demi finale, hanyuma bace bashobora kuja muri finale. Finale rero izo kubona abigeme bashika kuri 10. Hariho ubushimwe bwategekanijwe, hariho nk'abakobwa ba mbere batatu bazohabwa ama ordinateur, ico twita mu Kirundi nyabwonko. Hariho n'ibindi hariho n'ayandi mapri azotangwa yavuye mu entreprise atandukanye ariko barashobora gushikira ino competition. Lord Charité igira imbabazi wo mwishira hamwe APM avuga ko muri iryo higanwa harakarusho. Iri higanwa ritunganyijwe mwavyumvise ni higanwa rizohuza abakobwa bavuye mu icungara ritandukanye, mbere n'akabirya nuko bazozana n'abakobwa badashoboye kwandika, babandi twumva yuko novuga ngo ntibaciye ku ishuri, mugabo bafise abantu bariko barabafasha kwandika ivyo vyumviro byabo bafise. Reka nibutse ko iri higanwa rizovuga mu ndimi zitandukanye, arico Ikirundi, Igifaransa, Icongereza n'Igiswahili. Bisigura iki? Nawo mukobwa ataciye ku ntebe y'ishuri ngo ashobore kwiga Icongereza canke Igifaransa, ashobora kugenda ku mucoach ari muri no higanwa akamufasha kwandika ivyo vyumviro vyiwe, akabishaka ku gipapuro, akongera akamufasha structure, novuga gute iyandikwa gico abantu benshi bakunze kwiyita ngo ni poezi canke slam, kuko ni novuga gute c'est dollar, ni kintu cyakagenegene si benshi bashobora kucandika. Ariko akabijya nuko dufise abantu bari ngaho kugira bafashe ico nyene yuko azogenda akaronka umuntu amufasha kwandika. Kwiyandikisha byaratanguye, ushobora kwiyandikisha kuri WhatsApp, numero ni 61 hariho nimero 99 amajana 95 amajana 94, hariho nimero 61 39 13 na 23. Alain Joseph Atungimana we yibutsa ko kuba bamwe biyumvira ko abigeme badashoboye bifise imizi mu miryango, akibutsa ko abigeme bafise uburenganzira kandi bakwiye gutegwa intege. Aha tuvuga ngo abakobwa ntibashoboye, nuko hariho umuzi mu muryango w'ibibazo bitaba byatorewe umuti. Gutyo abarezi abavyeyi bakarera umwana uko bashatse bataravye uko ategerezwa kuba, ugasanga ibintu turiko turavuga by'uburenganzira, icyo afitiye uburenganzira nuko abaho neza, icyo afitiye uburenganzira nuko afatwa nk'umuntu ashoboye, icyo afitiye uburenganzira nuko aja ku ishure nk'abandi. Mugabo ukaba ari babandi nyine bo muhaye yandero bakamwigisha icyo yoba, bagaruka bamubwira bati wowe iki ntacyo ushoboye, bikamuca intege, bigatuma naho bamuha icyo ashaka adashobora kuba icyo bifuza, zikaca zitera ingorane. Izo rero kugira ngo dufashe ubwa mbere abana ubwabo
tumaze kubona ikibazo tumufashe ingene abivamwo, dufashe abigisha ingene bakorana n'abana, ingene babarera, hanyuma kandi tumaze kubona umwana afise ikibazo duhamagara umuvyeyi kugira ngo dufashanye kurera. No. Rero on sensibilise. Hanyuma on éduque. Ni naho rero tumaze kushikana ivyo, cha tugaruka twavuga ati mbega noneho ko gwiki. Les droits rero cha tuzerekana kugira ngo bazifatireko. Mwomenya ko abafise ivyese vyabo bazobishikana ku munsi wa gatandatu igenekerezo rya 26 Nyakanga umwaka wa 2020 kuri Église Universelle. Iryo higanwa rikazorangira ku igenekerezo rya 11 Gitugutu umwaka wa 2020.